Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku ngingo imwe rudende irabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, aho amakuru menshi atandukanye amaze iminsi aca ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye yemeza ko General Arengiyome Bunyoni yoba yaratorotse, kuko ubu ngubu aho yari amaze iminsi apfungiwe mu ibohero rya Gitega ntawuhari, ariko andi masoko ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko byanze bikunze General Arengiyome Bunyoni ashobora kuba yaragandaguwe, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye atahuye umugambi wo kumutorokesha hakiri kare, amaze nawe ahita ategura ikintu gihambaye cyo kuba yamwaka ubuzima. Benshi baremeza ko amagara ya General Arengiyome Bunyoni yoba atifashe neza, abandi bakavuga ko ashobora kuba yaratorotse, ariko ikiriko kiratera ikibazo abaryango ndetse n'abakunda General Arengiyome Bunyoni ni uko ata rwego na rumwe rwo mu Burundi rurigera ruvuga ku itoroka rya General Arengiyome Bunyoni, mu gihe aho yari asanzwe apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega ubu ngubu atawuhari, aho benshi bariko baragira amakenga bakibaza ko amagara ya General Arengiyome Bunyoni ashobora kuba atifashe neza. Ariko hari abagize icyo bashikiriza bamwe n'abandi batandukanye bavuga ku iburwa rya General Arengiyome Bunyoni, bakavuga ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aramukorera nawe yabikoreye abarundi batari bake, bakagaragara nyine bashima ibiriko birakorerwa General Arengiyome Bunyoni, ariko abandi nabo bakasaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanga ubutungane, agahereza indiri z'abarundi batari bake ubutungane, kuko murabizi ko General Arengiyome Bunyoni yagiye ahemukira abarundi batari bake, bakabona ko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yamubaza ibijanye no gutera kudeta byonyine ntamubaze ibijanye no gusesa amaraso, kandi yarabikoze bizaba bigaragara ko ari ubutungane bw'umuntu umwe, kandi ubutungane bw'umuntu umwe ntaho bushobora gushikana igihugu. Biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha ubutungane mu nyungu ziwe bwite, atariko arabukoresha mu nyungu z'abanyagihugu muri rusange, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse yaragandaguye General Arengiyome Bunyoni arashobora guhura n'ingorane zikomeye cane, kandi niba General Arengiyome Bunyoni yaratorotse naho Perezida n'ubundi ari murabira, kuko isaha n'isaha arashobora kumutera agahindura ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye bijanye n'uwo wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ndetse n'icy'abanyagihugu batandukanye bariko barabivugaho n'abanyepolitike batandukanye, byose tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wipfuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo kurishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ndibuka umunsi umwe muri 2016 ingene imodoka zigendanira Bunyoni zagonze bisi ya Coaster yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura. Byabereye imbere y'ihoteli Novotel, aho abajana na Bunyoni basabye imbabazi baciye basohoka bafata umushoferi wa Coaster baramusohora, barakubita basiga ari ikiruruma. Ndibuka amarira y'umubyeyi wa Clovis Ntukamazina yafatiwe mu Kinindo kwa 21 ukwezi kwa 10 2015, ico gihe bavuga ko Clovis Ntukamazina na Emmanuel Kamana bari bapfungiwe muri cave muhira kwa Bunyoni. Abo basore ntibarigera basubira kuboneka. Ndibuka Regina Nishimwe ariko ararira abwira ingene yarashwe baramuhusha i Lusaka muri Zambia, aho yari yahunze arusimbye mu Burundi. Ndibuka amafoto y'ibiguma by'imbugita yacumaguwe mu Burundi. Ndibuka umugabo wa Radia Nibogora abwira ingene yagiye kwinginga Bunyoni ngo yihangane agumane imigenderanire myiza n'umukenyezi wiwe. Muribaza umugabo yinginga uwundi mugabo ngo agumane imigenderanire myiza n'umugore wiwe, ariko birangira Radia Nibogora yishwe nabi cane, aboshe amaboko mu mugongo yakaswe ururimi. Ndibuka umubabaro twagize twumvise urupfu rwa Hassan Moses. Ndibuka agahinda numvanye umupfakazi wa General Rodrigue Bunyoni, mukuru wa General Arengiyome Bunyoni. Ndibuka byinshi byagiye biraba mu gihe Arengiyome Bunyoni yarajejwe amabanga akomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yahohoteye abanyagihugu batari bake asesa amaraso kugeza
n'aho ahohotera n'abo mu muryango wiwe. Iyi si nta muhinga wayo. Maze kumva ibyabaye nagize nti iyi si ntigira nyirayo, kuko Bunyoni yoba yagandaguwe canke se aba yamaze gutoroka ubu ngubu akaba atakibarizwa ku gataka k'u Burundi. Ico twifuriza Munyororo Bunyoni ni uko uburenganzira yimye abarundi benshi we yobuhabwa, ntihagire uwumurenganya. Ariko uwundi wese yarenganijwe yiciye canke yabuze uwiwe kw'itegeko rya Bunyoni nawe ahabwe uburenganzira bwo kumwitwarira no guhabwa ubutungane. Bunyoni ntakwiriye kubazwa ibyo apfa na Ndayishimiye gusa, nabazwe ku byo apfa n'abarundi benshi cane. Bitabaye gutyo buzoba ari ubutungane bw'umuntu, kandi ntaho tuzoba tuvuye nta naho tuzoba tugiye mu gihe umukuru w'igihugu yakoresha ubutungane mu nyungu ziwe gusa, mu kunumya no kubarabuza umukeba wiwe. Nihabeho ubutungane nyabwo, Bunyoni yubahirizwe mu burenganzira bwiwe, ariko n'uburenganzira bw'abandi Barundi bwubahirizwe, maze abazwe ku byaha by'agahomeраmunwa yakoreye indiri z'Abarundi. Niho Uburundi buzokira, ahandi ho kizoba ari ikibazo c'umwanya gusa. Hazoza uwundi nawe abohe Ndayishimiye uko nyine, ariko Abarundi bagume muri ya magorwa n'agahinda bamaranye imyaka myinshi batewe n'intwaro mbi ya CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka ko ata butungane akeneye guhereza Abarundi, ahubwo arashaka kwigizayo umukeba we w'ibihe byose, aho muri ino minsi amakuru menshi yerekana ko Guillaume Bunyoni yaba yaragandaguwe canke se nyine akaba yaratorotse. Ariko ikiriko kirababaza abaryango ba General Guillaume Bunyoni nuko na leta ubwayo idashaka kuvuga ku itoroka rya General Guillaume Bunyoni, canke se bavuge ko nyine yaba yaragandaguwe nk'uko nyine basanzwe babikora no mu bihe bitandukanye. Benshi barabye ibiriko biravugwa muri ino minsi ndetse n'ibiriko biraba, aho General Guillaume Bunyoni amasoko menshi yemeza ko yatorotse, ayandi akemeza ko ashobora kuba yaragandaguwe. Batubajije umuzi w'amatate ya Perezida Ndayishimiye na General Bunyoni impande zose zipanze gute. Nyakanga 2022 yabayemwo impinduka zatangaje benshi, kuva Perezida Ndayishimiye atangaje ko ubutegetsi bwiwe burimwo bamaconco bashaka kumutembagaza. Abantu bashotse babona ko avuga General Guillaume Bunyoni. Benshi bagiye gutangara ibogozwa rya General Bunyoni ribereye rimwe n'irya General Gabriel Nizigama batazira Tibia, co kimwe na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve. Icatangaje benshi nuko abo babiri bandi bari bazwi ko badakunda Bunyoni. None byagenze gute ngo abo bahurize ku mugambi wo gutembagaza Ndayishimiye? Kubera iki abantu babiri batapfunzwe uretse General wenyine wapfunzwe, bikaba biboneka ko ari remetanya yakorewe mu gihe ata wundi muntu yigeze afatwa ngo apfungwe, yagizwa ko yashatse gutembagaza ubutegetsi afatikanije na General Guillaume Bunyoni. Umutego wa Nkurunziza. Igihe Ndayishimiye atorerwa kurongora CNDD-FDD muri 2016, ico gihe General Bunyoni na General Ndayishimiye basa n'abatanganwa uburongozi bw'umugambwe, maze bumvisha umukuru w'igihugu ko umugambwe ukwiye kurongorwa n'umusirikare. Ico gihe amakuru y'ibanga twari dufise avuga ko umwe wese muri abo ba generali babiri yari amaze kuvugana n'inzego z'iperereza z'ibihugu bimwe bimwe asaba ko bimushigikira gufata ubutegetsi mu Burundi. Naho General Bunyoni ari we yari yegereye cane Perezida Nkurunziza, kandi bakaba bari basangiye inyungu nyinshi z'ubutunzi. Perezida Nkurunziza yahisemwo General Ndayishimiye mu burongozi bw'umugambwe. Imvo nyamukuru nuko Perezida Nkurunziza aribaza ko Ndayishimiye ari we yoroshe, kumbure ari we bizoroha guhindura intumbero canke kwaka ubutegetsi amaze kubushikira. Nkurunziza yaratinya ko Bunyoni ashikiriye ubutegetsi yoba ikinani atoshobora kugonda, kumbure kikamunyaga n'ubutunzi bari basangiye. Kugira Evariste Ndayishimiye yemererwe gutwara, hari ibyo babanje kumvikana na Petero Nkurunziza, harimwo kumugira imboneza y'ikirenga, maze akaguma abazwa imbere y'uko hafatwa ingingo zikomeye mu bisata bimwe bimwe, harimwo ko Nkurunziza azoguma ari we araba ibijanye n'ubutare, harimwo ko Ndayishimiye agena mu bibanza bikomeye abo Nkurunziza yamuhaye. Byari bimeze nk'uko igihugu cobaye gifise abaperezida babiri. Mu Kirundi bati inkuba zibiri ntizisangira igicu. Umutima wa Nkurunziza warahagaze giturumbuka, inkuba imwe iba iravuyemwo.
naho Nkurunziza yapfuye Evariste Ndayishimiye yarubashe ibijanye n'amazina y'abaje mu nzego zihambaye. Bunyoni nk'umushikiranganji wa mbere, Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe, Ndabirabe nk'umukuru w'inama nshingamateka, Sinzohagera nk'umukuru w'inama nkenguzamateka. Abantu bose bari bafise imigenderanire idasanzwe na Nkurunziza, bamwe yari yanabajeje amatungo yiwe. Evariste Ndayishimiye akikujwe n'abo bantu, hejuru yiwe hakaba Nkurunziza nta butegetsi yari kuba afise. Perezida Ndayishimiye yaje ari umuperezida atangaje, agumana abantu bose bahora iruhande y'uwo asubiriye kugeza no ku bamugendanira. Hari abagabisha Ndayishimiye ko yihenze rwose mu kugena Bunyoni mu bushikiranganji bwa mbere, ariko Ndayishimiye we yavuga ko ategerezwa kubahiriza ibyo yemereye Sogo. Hari abibajije ko ari ubujuju, ariko biboneka ko yahisemwo kugenda gahoro gahoro, benshi bakamwihendako. We akirinda guhungabanya inzego no gusekana n'abo atazi akaba arimwo. Mu bisanzwe Nkurunziza yasigiye Ndayishimiye umutego ukomeye, bisa nk'uko yamusigiye abamucunga aho kumuha abamufasha. Amakuru dufise yo mw'ibanga kandi yemezwa na bamwe mu begereye abo bagabo babiri, avuga ko Petero Nkurunziza yari yateguye ingene azogaruka ku butegetsi. Yari azi ko Ndayishimiye na Bunyoni batazumvikana, maze akaba ari we yamama. Biramutse biyangaye naho abagumyabanga bakamusaba kugaruka ku butegetsi. Ibyatandukanije Ndayishimiye na Bunyoni: imigenderanire y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere isanzwe itoroshe, na cane cane iyo basa n'abanganya igihagararo. Hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni ho byari bigoye kurusha, kubera Bunyoni atubaha Ndayishimiye, ahubwo yamubona umengo niwe muto kuri we naho yamutwara. Mu bitari bike Bunyoni yigenza nk'umukuru w'igihugu, ahandi naho akabuza ingingo za Perezida Ndayishimiye kuja mu ngiro. Inshuro zitari zike Perezida Ndayishimiye yaridoze ko atagira abamufasha. Perezida Ndayishimiye yihaye inzira yo gukura amanyama General Bunyoni mu kuzibira imihora yakuramwo amahera adasiguritse. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo zikomeye mu bijanye n'urudandaza rw'abakobwa mu bihugu by'Abarabu. Mu gihe umukobwa wese agiyeyo yasiga amadolari ibihumbi 300 ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ku mwaka aho ku kibuga c'indege bahakura hafi miliyaridi 20 z'amarundi, yagaburwa n'akarwi gato cane karimwo General Bunyoni. Ahandi Bunyoni yakura amahera ni muri pafe, aho bivugwa ko kuri pasiporo yose iguzwe yoba yaronka ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Urudandaza rukomeye cane yakuramwo amahera ni icukurwa ry'ubutare. Perezida Ndayishimiye wenyine yivugiye ko hari abategetsi bari bagiraniye amasezerano mu kinyegero n'amasosiyete yimba ubutare, maze leta bakayiha amasezerano atariyo. Igice kinini c'amafaranga ava mu butare akagaburwa n'ako karwi. Perezida Ndayishimiye yaciye ahagarika amasezerano yose ajanye no gucukura ubutare. Aho ntawe wakibagira ibibera mu gisata c'indandazwa ry'ibitoro. Igisata Perezida Ndayishimiye atari bwafate ingingo ni kijanye no gutumatumanako amakuru. Uko Perezida Ndayishimiye afata ingingo niko ishavu ryaniga kwa General Bunyoni n'abo bacuditsi. Mu bijanye na politike be n'imigenderanire n'amakungu, umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere ntibahuza ku kibazo co gusubiza hamwe n'u Rwanda be no kuvavanura n'umuhari wa FDLR. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yipfuza kunagura imigenderanire n'u Rwanda, Bunyoni we ntiyavyerekwaga na rirya ari we yari asigaye akorana na FDLR inyuma y'urupfu rwa Nkurunziza. Mu bijanye n'imigenderanire n'ubumwe bwa Buraya naho nyine Ndayishimiye yipfuza kunagura iyo migenderanire, mu gihe ibyo ibihugu byafata ko Bunyoni ari intambamyi ikomeye kwinagurwa ry'imigenderanire. Ndayishimiye yisanze ariko arwana n'umurwi wa Nkurunziza wose. Ingingo Perezida Ndayishimiye yagiye arafata zo gusubiza ibintu mu buryo yasanze zigwanywa n'abategetsi bose Nkurunziza yamuhanuye kugena. Benshi zarababangamira, kubera mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza umutegetsi wese yari asigaye ameze nk'umwami mu gace ajejwe, akiba uko ashatse atacamira, agahohotera abandi uko abishatse. Imvugo yo kurwanya ibiturire yatumye abategetsi benshi bumva babangamiwe. Abategetsi benshi barashavujwe n'ingene Ndayishimiye abita ibinebwe. Ibintu byagiye kunyuka. Perezida Ndayishimiye yivugiye ko mu bamuhanura harimwo Olivier Buyoya, umuhungu wa Perezida Buyoya.
Amasoko yacu yerekana ko bano bategetsi bose bagiye inama yo gutembagaza Perezida Ndayishimiye babanje kumwankisha abanyagihugu. Muri iyo ntumbero bumvikanye kubuza ishirwa mu ngiro ry'ingingo z'umukuru w'igihugu kugira abarundi bose batahure ko ataco ashoboye, ko yishinga kuvuga gusa ariko ataco akora. Kubuza abarundi kuronka ibintu vya nkenerwa, kugira ishavu riduge mu banyagihugu. Igitoro, isukari, ifumbire, inzoga, ibifungurwa n'ibindi n'ubundi bikibandanya kubura. Kubuza ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta kugira biduze ishavu mu bakozi. Kubandanya ibyo kunyuruza abantu kugira biboneke ko ataco Ndayishimiye yahinduye mu bijanye n'agateka ka muntu. Mu ntumbero yo kwiha ingufu ako karwi kumvikanye kugwiza imbonerakure, kongereza inyigisho z'urwanko no kuziha imyimenyerezo ya gisirikare. Imbonerakure nizo zakoreshejwe mu kunumya abandi bagumyabanga batokwemeye umugambi wo gukombora Ndayishimiye. Aha icahindutse gikomeye nuko kera imbonerakure zayoboka umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ariko ubu ziyoboka umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reveriyani Ndikuriyo. Amasoko yacu avuga ko Ndayishimiye yumiwe asanze Bunyoni afatanije n'abandi benshi mu butegetsi, harimwo n'abo yari azi ko badacana uwaka na Bunyoni. Mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD ni bake batari muri uwo mugambi wa Bunyoni. Niyo mpamvu bamwe baherutse kurungikwa mu nama nshingamateka ya Afurika y'Ubuseruko kugira bigizwe kure binatume haba amatora mashasha y'indongozi. Reveriyani Ndikuriyo avuga ko yoba yari afise uruhara rukomeye mu mugambi wa Bunyoni. Ni nawe yoba yaronka amakuru atari make y'inzego z'iperereza, agaheza akaburira abari muri uwo mugambi ngo bahinyanyure ibyo bategura, akongera akabuza ko amakuru amwamwe ashikira umukuru w'igihugu. Muri leta hari abashikiranganji bari bajejwe kunaniza ingingo z'umukuru w'igihugu. Benshi bari mu bashikiranganji bari basanzwe muri leta ya Nkurunziza. Abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka nabo nyene baravugwa ko bari inyuma ya General Bunyoni. Abayobozi bishikira b'umukuru w'igihugu bajejwe ibibazo bya gisivile n'igisirikare nabo bavuga ko bari inyuma ya General Bunyoni. Inzego z'iperereza nazo nyene ziravugwa muri uwo mugambi. Pascal Nyabenda yahoze arongoye inama nshingamateka nawe nyene aravugwa muri uwo murwi wari kumwe na Bunyoni. Hari n'abandi benshi bari bakomeye kuri Nkurunziza bavugwa muri uwo mugambi. Mu ncamake, Perezida Ndayishimiye yisanze ariko ararwana n'abo Nkurunziza yamusigiye bose. Bunyoni yasa n'uwamaze kwigarurira inzego zose, keretse bakeya basa n'ababaye ibirominahabiri. Muri abo haravugwa General Gervais Ndirakobuca, utigeze ahemukira Ndayishimiye yoba ari General Prime Niyongabo arongoye gisirikare. Kuba Perezida Ndayishimiye yagumanye gisirikare nibyo byamuhaye ingufu. Uretse General Niyongabo, hari abasirikare babiri bafashije cane Perezida Ndayishimiye mu bijanye n'iperereza: Colonel Aloysius Sindayihebura na Colonel Ernest Musaba. Mu mugambwe naho Perezida Ndayishimiye aba yarafashijwe na Honorable Lazare Mvuyekure. Kubera iki Ndayishimiye yaba yaragandaguye General Arengiyome Bunyoni? Amasoko menshi aremeza ko General Evariste Ndayishimiye yaba yaragandaguye General Arengiyome Bunyoni kuko yabonaga ko n'ubundi ubumwe yari afisanye nabo bose bo mu nzego n'ubundi bugihari, kandi akabona ko amasoko menshi mu butegetsi ndetse no mu gipolisi n'igisirikare bose n'ubundi bagishigikiye General Arengiyome Bunyoni. Akabona ko ingingo yafata yonyine ihambaye ari iyo kumugandagura. Ariyo mpamvu benshi muri no minsi bariko barakeka ko ashobora kuba yaragandaguye General Arengiyome Bunyoni.